ndabaramukije cyane bakunze ibikiganiro yaga muganga amagara meza ko kuganeza no kubanirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ubu umaze kumva umuntu yidoga avuga ngo naka ngo je ngo naka ngo ushaka kwamemera ko ngo ushaka kwavugira ngo iruhande yanje kubera ko ngo aranuka mu kanwa, birashoboka yuko umaze kwiyumvira mbega ni bikibitera ico kibazo cyo kunuka mu kanwa n'indwara bita halitose cyangwa se abandi bakavuga ngo mauvaise haleine. Iyo ndwara rero niyo twagomba tuvugane ko mu kiganiro cyacu cy'uno munsi kugira ngo tumenye mbega vyifashe gute, iterwa n'iki, mbega umuntu yokora iki kugira ngo ayigwanye, nibihe bintu umuntu yokwitwararika yokwitaho, kubera yuko hari igihe umuntu apfa kumbona uvuga ngo yicwa no kutamenya, ugasanga iyaba yarazi ico akwiye gukora ico kibazo nico mubako. Iyi ndwara bita halitose cyangwa se mauvaise haleine ni indwara ngo ishobora gufata abantu bari hagati y'ibice 8% n'ibice 30%, kuvuga entre 8% et 30% de la population mondiale. Abantu baba ku isi usanga harimo ibice hafi 30% by'abayigwaye. Hanyuma kandi bagateberekana yuko bafatiye ku bageze mu zabukuru, usanga ngo umugwi w'abageze mu zabukuru ibiharuro byerekana yuko ngo bobo igitigiri kiduga cyane, no kuvuga ngo gushika ku bice 50% by'abantu bageze mu zabukuru ugasanga barafise ico kibazo c'indwara yo kugirane yo kunuka mu kanwa, tuvuga ngo ni mauvaise haleine cyangwa se iyo bita halitose mu mvugo kumbure yumvikana y'ikiganga cyangwa se mu mvugo technique. Hanyuma kandi iyi ndwara muri rusange ku bice hafi 90% iterwa n'amabakteri yo mu kanwa, no kuvuga ama microbe cyangwa no kuvuga ngo imigera yo mu kanwa fatiye ku bisigarira biba biri mu kanwa, ibintu nyene nk'ivyo. Kubw'iyo mpamvu rero ugaca usanga ngo iyo ndwara ishobora kugirane ishobora gutuma hariho abantu benshi bashika ku bice novuga ngo ku miliyoni 3.5 canke miliyoni 3.7 babi miliyaridi, ahubwo mbere wanashaka z'abantu ku isi bagizene bagwaye iyo ndwara, mugabo vyatewe n'isuku rike ryo mu kanwa. Niko kiterwa n'amabakteri yo mu kanwa, ariko mugabo ngo akenshi usanga biba byazananye kw'isuku rike ryo mu kanwa. Nuko rero twagomba muri kino kiganiro rero tuca turabira hamwe iruhande y'ivyo biharuro, novuga ngo ni ama statistique yerekana abayirwara uko bangana kw'isi hirya no hino. Turabonye mu zabukuru ingene usanga ibice 50% by'abantu bashaje bageze mu zabukuru usanga bagwaye izo ndwara zo kunuka mu kanwa. Hanyuma kandi iyo ndwara yo kunuka mu kanwa turabonye yuko iterwa n'amabakteri yo mu kanwa, kandi turabonye ko ahanini ibice hafi 90% by'abagwaye izo ndwara usanga bifatiye novuga ngo ku bantu bafise isuku rike ryo mu kanwa, no kuvuga umuntu atagira isuku ngo avyitwararike avyiteho n'imiburiburi buri munsi yibrose kandi neza avyitondeye gatatu ku munsi, mu gatondo, saa sita, mw'ijoro, cyangwa se igihe cyose umuntu ahejeje kugira ico afungura. Twagomba rero imbere yo guhava dusozera kino gice cyacu cy'uno munsi, kubera ko tuzogaruka mu gice cya kabiri turabire hamwe mbega none umuntu yokora iki, vyogenda gute. Twagomba turabire hamwe mbega ni ibihe rero bitera iyi ndwara novuga ngo yo kunuka mu kanwa, mauvaise haleine canke halitose. Ikintu ca mbere gihambaye cyane muri bino bintu bitanu tugomba kurabira hamwe ni icuko ahanini usanga ari isuku rike ryo mu kanwa. Ni koko bose ntibazigwaye kubera yuko no twaza kubibona ko hano n'ibindi ntibazigwaye kubera yuko batagira isuku mu kanwa, bati bose bikwiye, ariko mugabo abenshi muri bo igitigiri nyamwinshi isuku rike ryo mu kanwa ni kimwe mu mpamvu zituma umuntu arwara indwara yo kunuka mu kanwa, mauvaise haleine canke halitose. Muri ico gihe rero umuntu atagize isuku rikwiye ryo mu kanwa, novuga ngo harabaho ibintu vyihomba hariya kunuzeye ku menyo, twokita mu gifaransa ngo tartre canke tukapita na plaque dentaire. Hanyuma kandi harabaho kubw'iryo suku rike nyene harabaho ivyo bita ngo na carie dentaire,
uvuga kwa kubungwa kw'amenyo cyangwa se hakabaho icyo twavuga ngo nama infection y'amajembo ndavuga ngo reka mvuge ngo gingivite cyangwa se inflammation y'ibinyigishi. Ibinyigishi biragira inflammation, harabaho infection y'ibinyigishi, hanyuma hakataba icyo twita ngo ni gingivite cyangwa infection gingivale kumbure mu gifaransa bito nyene murabona ne hatari. Hanyuma rero ivyo byose iyo habaye isuku rike biratuma rero umuntu agwara indwara yo kunuka mu kanwa, kugwara ibinyigishi, kuvuga byabaye infecté, kugira ibungwa ry'amenyo, amenyo akabungwa, kugira bya bindi byihomeka novuga ngo ku menyo, bihoma ku menyo, canke kwa kuntu usanga hari ibintu byera by'ibisigarira by'ibifungurwa byihomye ku menyo. Ibyo byose biraheza rero bigaca bituma umuntu agira iyi ndwara yo kunuka mu kanwa twita ngo ni mauvaise haleine canke navuga ngo halitose mu gifaransa. Ikintu ca kabiri kiri mu bintu bishobora gutuma umuntu agwara iyi ndwara yo kunuka mu kanwa n'igihe ngo novuga ngo ururimi rwiwe novuga ngo rubitse imigera cyangwa se imicafu cyangwa se ibisigarira by'ibyo yafunguye mugabo ntiyagira novuga ngo isuku. Ni ururimi burya ngo hariya hose mu magage, hariya mw'imerero ry'ururimi, aha munsi y'ururimi mu nkingi z'intuzeye, no kuvuga ururimi hasi no hejuru. Urabona no ku munwa ko hari igihe usanga umuntu iyo atashije ko uburoso ngo acisheho uburoso ugasanga ari ibintu byihomye ku rurimi byera, ibintu nyene nk'ibyo. Burya rero ngo ururimi rurabika imigera myinshi, rurabika imicafu myinshi. Iza kuba imicafu kubera yuko umuntu atarugiriye isuku, iza kuba imigera kubera ko umuntu atarugiriye isuku ku rurimi. Nayo ubundi ni ukuvuga ko ibica mu kanwa byose dufungura novuga ngo birihoma ku rurimi, ururimi rukabibika, hakabaho ibisigarira bisigara byinyegeje munsi y'ururimi, ururimi hejuru byahomye ko gutyo rero gutyo usanga rero ivyo bintu nivyo bihavuye bikomokamwo ya migera ituma umuntu agwara iyi ndwara yo kunuka mu kanwa. Ugasanga umuntu anuka mu kanwa kubera yuko ururimi rwiwe nagwo ntirugirirwa isuku bihagije ngo ibisigarira by'ibyo umuntu yafunguye byihomye ko biveho bitarashika ku rwego rwo kwitwa novuga ngo imigera cyangwa se bitarashika ku rwego rwo guhinduka amamikrobe. Ikindi kintu ca gatatu kiri mu bintu bishobora gutuma umuntu agwara indwara yo kunuka mu kanwa nico bavuga mu gifaransa ngo ni sécheresse buccale canke xérostomie, kumbure xérotomie. Iyo xérotomie ni sécheresse buccale. Rero sécheresse buccale bajyari hariho umuntu ushobora gusanga kumbure bivanye n'ivyo yariye canke n'ivyo yanyoye, ugasanga umuntu ntagize nta mate afise mu kanwa. Nta numva bavuga yuko nk'iyo umuntu yanyoye inzoga sawa burya ngo bukeye bwaho wazinduka yumva ngo mu kanwa ngo hameze nk'ahumye ata mate afise. Sinzi ko ari impaka bukeye bwaho canke yuko ari juste après agiheza kuzinwa, mugabo ni bakumengo amaliteratire nasomye ko nivyo nasomye nta nzoga nwa jewe. Nibaza ko no mu bwana ntazo nigeze nwa, niba nazimye nahambira ngo ni muri cagi umuntu nyene ntabwe ngaramenya, nakuriye mu buzima bwo kutanywa inzoga. Rero ngo umuntu afise sécheresse buccale nejo bundi ukabona amaglande salivere yawe udusaho duhingura amate twawe ntitwahinguye amate ku rugero rukwiye, bivanye n'uko kumbure wanyoye canke wariye ibintu bituma kumbure ugira sécheresse buccale, wumanirwa mu kanwa, canke naho kumbure ufise ico kibazo nyene kumbure gituma utagira amate mu kanwa, canke byatewe n'ivyo wafunguye canke wanyoye. Iyo rero wumva ko uguma ukunda kubaho mbo akenshi usanga ata mate akwiye mu kanwa ufise, ugasanga nta mate uronka, burya ufise ikibazo gishobora gutuma nawe ugira ingorane yo kunuka mu kanwa. Kubera ngo kubaho umuntu ata mate afise mu kanwa birorohereza ya mabacterie ari mu kanwa kugira kwigwiza kuba menshi, hanyuma rero bigaca bituma rero habaho kwa kunuka mu kanwa kugufatiye ku ma infection yo mu kanwa,
muravyumva nyene kubengira ngo birumvikana byumvikana yuko rero kumbure umuntu wese afise ikibazo cyo kutagira amate menshi novuga ngo mu kanwa yogikurikirana neza akaraba yuko kiva ku byafungura akaraba yuko kumbure ahoranywa amazi akwiye kuko burya umubiri utanga icyo ufise sinibaza ko umuntu atanywa amazi akwiye umuntu novuga ngo adafungura ibintu bigwiriyemwo amazi imboga n'ivyamwa ashobora kugira amate aryoshe hari n'abagira amate imboga akagira amate abishe navyumva kubera iki amaglande salivaire udusaho duhingura amate twiwe turi ngaha nyine hayi musi w'ururimi ntituronka natwo novuga ngo ravitaillement ntituronka renfort kuko natwo twohingura amate aryoshe twohingura amate menshi bivanye nuko umubiri nawe ufise amazi umubiri uhabwa ibintu biryoshe ivyamwa imboga amazi gutyo kugira ngo nawo natwo uko dusaho dukore igikorwa tujejwe neza ikintu ca kane gifatiye kubijanye n'imfungurwa hamwe novuga ngo nakamenyere k'umuntu alimentation et habitude ukuntu umuntu asanzwe novuga ngo abayeho ukuntu yitwara ukuntu yifata hari ibintu usanga umengo novuga ngo ni nk'imigenzo umuntu afise mu buzima bwiwe bwa misi yose muri ico gihe naho imfungurwa zigwiriyemwo cane ibintu bifise akamoto gapika ibintu bimota cane niko novuga kumbure nkaha bataka akarorero k'ibitunguru canke tungurusumu ibitunguru bijya bindi nyene aha baravugamwe ibijanye n'amabitude kubijanye n'amatabi n'amarukoro inzoga hamwe n'itabi ivyo bintu navyo ngo biri mu bintu bishobora gutuma umuntu anuka mu kanwa kubera iki vyo ubwavyo bisanzwe bifise akamoto canke akanuko bivanye n'ingene umuntu avyita ko buje sinovuga ngo itabi riramota itabi ryewe riranukira sinovuga ngo itabi riramota sinzi ko bari bavuga ngo itabi riramota urumva rero bivanye n'uko bisanzwe ivyo afungura ivyo yihereza binuka canke bimota mugabo akamoto gapika cane ivyo bintu rero birashobora gutuma umuntu agira akanuko voilà akanuka agira mauvaise haleine mu kanwa ica gatanu novuga ngo ni naco dusozererako mu bintu bishobora gutuma umuntu agira indwara bita halitose canke mauvaise haleine yo kunuka mu kanwa ngo nikijanye n'indwara novuga ngo zataka mu matwi zikataka mu magage no mu mazuru ibyo bita ngo ni ORL ni indwara zataka oto ni amatwi rino ni mu mazuru larengoroji ndaho ni hariya mu magage cyangwa se mu muhogo izi ndwara zikunda kubangamira ibyo bihimba bitatu mvuze cyangwa se ahantu hatatu mvuze zirashobora gutuma umuntu ngo anuka mu kanwa ikindi kintu kireka kuri bino bintu by'izi ndwara zibangamira ahantu hatatu mvuze ORL otorinolaryngology ni ibijanye n'imiti umuntu afata ugasanga iyo miti nayo iratuma habaho ibintu nyene mwene ivyo abagwara za sinizite kuba ufise sinizite ziri chronique zimaze igihe kirekire zikaze zidakira zagusinzikaje birashobora gutuma ugira novuga ngo ugira indwara yo kunuka mu kanwa hari n'ikindi ngaha bavuga ngo reflux gastro-œsophagien ni vuga ngo ni bya bintu byo gukarirwa cyane n'ikirungurira kumva ugasanga umuntu aturumube ngo ikirungurira none naza kucumvikana ibyo bintu navyo nyene birashobora kugira hano gutuma umuntu agira anuka mu kanwa aha tuvuga ama problème médicaux les problèmes médicaux bifatiye ku bijanye novuga ngo ni indwara umuntu asanzwe arwaye zindi ziyongera kuri bya bindi bifata mu matwi mu mazuru no mu muhogo tuvuzemo rero ikirungurira murumva yuko ari estomac hama tuvuzemo diabete nayo nyene murayumva diabete nayo nyene iri mu bintu bishobora gutuma umuntu agira kino kibazo c'indwara yo kunuka mu kanwa iyo umuntu arwaye diabete canke iyo umuntu ngo arwaye indwara z'amafyigo hamwe n'igitigu foie kuvuga les maladies canke les affections hépatiques ivyo byose birashobora gutuma umuntu agira ngo anuka mu kanwa ibi bintu ntituvyinjiyemo cyane mbega byo byogenda gute ibi bintu iyo byaparanganye ibi bihimbi bidakora neza iyo umuntu agwaye amafyigo iyo umuntu agwaye novuga ngo
igitigu bigenda gute, ibi ni birebire, ni kubera yuko ibi bihimba birafite igikorwa cyo kuyungurura ivyo umuntu yariye, ivyo umuntu yanyoye, uravyumva, y'amazi tunywa n'ibindi. Gutyo rero umubiri ukagirane, ugatranspira, umubiri ukamera neza. Rero birafise aho biza guhurira na kakamoto rero ko mu kanwa, kubera yuko mu mubiri yo novuga ngo ibintu bitameze neza, bitifashe neza, burya pararangana byinshi. Bakunzi bayaga muganga, aha niho dusozere kino kiganiro cacu cagitumye kubabwira ingene ibiharuro hirya no hino kw'isi by'abarwariye indwara bingana, mwumvise ko atari bake. Hanyuma kandi twaciye tubabwira ibituma, les causes zituma umuntu agwariye indwara yo kunuka mu kanwa. Mu kiganiro c'ubutaha rero tuzorabira hamwe mbega umuntu yokora iki. Tuzorabira hamwe ibintu bitanu umuntu yokora kugira ngo agwanye, arandurane n'imizi kino kibazo cyo kunuka mu kanwa. Wewe rero uri mushasha, tugusabe wiyaboneshe kuri Ntambwe Data TV. Tugufitiye ibiganiro bitari bike twama twacishije ngaha, kandi n'ubu tugishishikara gucisha ngaha, kugira ngo igihe cyose dushize ko ikiganiro uzoronka notification ikumenyesha yuko twashize ko ibiganiro. Namwe musaza mwari yabonesheje, turabashimiye cyane. Ushishikare kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Jewe Janvier Imana namwe ndabike banuye, naho butaha. Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza, kugubwa neza, kururanirwa mu byanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu kigira kabiri gikurikiye ikiganiro ca mbere twagiraniye ubiheruka turabira hamwe indwara yo kunuka mu kanwa bita halitose canke mauvaise haleine. Mu kiganiro c'uno munsi rero tutiriwe turasubiramwo ivyo twabonye mu kiganiro c'ubwa mbere. Batabibonye tubahamagarira kubiraba, abashasha muyaboneshe kugira ngo muze muraronka notification babwira yuko twashize ko ibiganiro. Hanyuma batakiravye mu kirondere mu kirabe, kirimwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara zitari nkeya zitubwira kuri no ndwara yo kunuka mu kanwa, kandi twama twumvise hirya no hino mu kibano. Uyu munsi rero nkuko twabibasezeraniye, twagomba turabire hamwe mbega nibihe bintu umuntu yokora mu ntumbero yo gukemura kino kibazo, mu ntumbero yo kurandura n'imizi iyi ndwara yo kunuka mu kanwa. Ikintu ca mbere mu bintu umuntu yokora, twarabonye yuko iyi ndwara igitigira nyamwinshi bayigwara kubera yuko ari isuku rike ryo mu kanwa. Rero ikintu ca mbere umuntu yokora ni isuku mu buryo novuga ngo buri serieuse, ni ugushimika ku kijanye n'isuku ryo mu kanwa. Umuntu akisukura mu kanwa, akibrosa, akiyugumura mu kanwa n'imiburiburi kabiri canke gatatu ku munsi. Ahandi hoho mbere twosanga umuntu igihe cyose ageze kinafungura byiza yo kwiyugumura, kubera bijya bintu yafunguye hariho ibisigarira novuga ngo byihoma hariya mu menyo, bikaba byoca bituma rero uyu muntu nivyamara y'umwanya muremure bica bihinduka amabakteri bibora hariya hagati y'amenyo, hanyuma bigahinduka imikrobe, bigahinduka imicafu, bigahava bibangamira ibinyigisha hamwe n'amenyo. Ivyo navyo twarabibonye mu kiganiro carenganye, uze mu birabe. Rero umuntu yogira isuku kabiri canke gatatu ku munsi. Hanyuma kandi umuntu yokoresha hariya akantu bita ngo ni fil dentaire, nibaza ko ari akantu bavuga ngo usufurume y'akanyuzi umuntu ashobora gucisha hagati na hagati y'iryinyo n'irindi, hagati y'amenyo abiri, kugira ngo agerageze gukurayo utucafu tuba twarihomye cyangwa se twasigaye hagati y'iryinyo n'irindi. Bitagenze gutyo, murabona hari igihe wibrosa mugabo mu vy'ukuri ugasanga hagati y'iryinyo n'irindi hariyo utuntu umuntu yoraba nk'akantu akoresha, hanyuma agahomora utuntu k'udufungurwa. Murabona ko hariho ivyo bita ngo ni cure dent, hanyuma cyane umuntu agakoresha akantu nyene k'akanuzeye ko kwihaganyura, ngira ngo nico kirundi co gitomowe co gukoresha. Hanyuma umuntu agira agakurayo utuntu tuba tutashoboye gukugwayo n'umujigiti cyangwa se brosada, kubera ko brosada ntiyinjira hari hagati na hagati y'amenyo. Ko murabizi neza iyo umuntu anovuga ngo agize n'inguvu nyinshi ashobora kwikomeretsa cyangwa se kwikwabura kubinyigisha. Rero urumva no kwibrosa navyo nyene birafite ingene bikorwa. Ngira ngo tuzohava tugira video yavyo. Nuko burya novuga ngo umuntu akeka akora ibintu novuga mu buryo novuga ngo buri minimum, service minimum,
ugasanga rero nta demonstration nta kibivanye nuko ibi biganiro mu kurindira ko ibintu bizohinduka imyanya ikaboneka umuntu akabikora neza ko abyipfuza tuba turabikorera nyine ngaha ku kazi ariko mugabo no kwibrosa burya brosada ntutwara ahariho hose ntupfa kunyuka urujana canke hariya brosada hariho ukuntu umuntu agirane ayibrosesha ibintu nyene nk'ibyo rero nuko hanyuma kuri iryo suku nyene yo mu kanwa duca tugaruka kuri rwa rurimi twabonye yuko mu nkingi zarwo munsi yarwo no hejuru ku rurimi hariho ibintu byihomako ivyo bikaba byotuma habaho ako kanuko mu kanwa sinavuga ngo akamoto kabi kubera nta kamoto keza n'akamoto kabi swate biramota swate biranuka nibaza ko vyumvikana rero ni mauvaise haleine rero ururimi ngo nabwo nyine umuntu akwiye kurubrosa yitonze neza ukaraba ko atatuntu na tumwe tuba dusigaye ku rurimi twihometseko kugira ngo ivyo bintu mu nyuma nibiba bihava bice bihindura ngo bihinduke bibe ama microbe ubucafu bikwege akamoto akanuko tume bukarwanuka. Icya kabiri n'abatebeye nuko umuntu ashobora kuba yogira consultation ku muganga avura cyangwa se yanonosoye amenyo ibyamenyo cyangwa se indwara z'amenyo kubera yuko hari igihe umuganga aza gusanga hakenewe ico bita ngo ni détartrage gukora kw'amatartre bijya bintu byahomye ku menyo kuko bijya bisigarira umuntu by'ibyo yariye haze igihe kirekire biratinda bikaguma nk'aho mengo ni iryinyo ugasanga mengo nakagufa nyine mengo kujya nyine gufa rimeze kujya nyine iryinyo rimeze ugasanga navyo biragize naho ugira gute n'urutoke ntibivako ugasanga bisaba yuko babihomora bakoresheje ivyuma byabigenewe kwa muganga kugira ngo bakureho ayo matartre bijya bintu byahomye ku menyo hanyuma bigaca bihinduka nk'aho mengo ni nk'iryinyo nyene bikamera nk'ibuye nk'igufa ibintu nyene nk'ibyo rero ngo naho nyene ni byiza ko umuntu agira consultation akagenda ku muganga yanonosoye indwara z'amenyo hanyuma bakaraba ko hari hibyo ari nkenerwa ko buhumora ku menyo kugira ngo iryinyo hasigare iryinyo nyene. Ica gatatu ni kijanye novuga ngo no kunywa amazi ku rugero rushimishije. Mu biganiro byarenganye twarabiye hamwe mbega umuntu yonwa amazi ku rugero runganiki. Mwebwe mutarabikurikirana novuga ngo hariho ibyo mwahombye bidakunda yuko muza muragira murasubirirwamwo kuri buri kiganiro kubera usanga iby'amagara y'abantu birinjiranamwo murazi ko ivyigwa byinjiranamwo na cyane cyane iyo byose bifite intumbero imwe no kuvuga yo kugira yo gutuma umuntu agira amagara meza. Rero umuntu akwiye kunywa amazi ku rugero rukwiye ntabeho yiyima amazi kuko amazi arafasha cyane mu kongereza amate aratuma twatu glande salivere duhingura amate neza ko twabonye yuko mu kanwa yo humaganye yo humye hari sécheresse bicale bica bituma umuntu habaho proliferation y'amabacterie amabacterie usanga yagize nayo yorohewe kwigwiza n'ibindi rero umuntu yonwa amazi ku rugero rukwiye kugira ngo abeho afise amate ku rugero rukwiye. Hanyuma ikindi naco umuntu yokora iruhande y'ibyo bintu bitatu tumaze kuvuga ni kijanye ngo n'amahomede naturelle. Ikijanye n'amahomede naturelle nayo ni ibyo umuntu yokora novuga ngo bishimikiye hanini ku buvuzi kama. Ubuvuzi kama nabwo burimo ibisata byinshi kino kintu ndifuza kuzohava ndakikurikirana cyane kugira ngo kumbure nzohora ndagikora ko ibiganiro sawa kandi atari ibiganiro gusa ahubwo ndanagifashisha abantu kubera yuko n'ubuvuzi mbona kumengo abantu benshi babukora batanabyize batanafasha umwanya uhagije wo kubikurikirana. Nibuka yuko hari umuntu asanzwe afise ivuriro ry'ibyo nyine by'ubuvuzi kama igihe cyose aronse umurwayi kandi wewe yashize ko amatangazo yerekana yuko ngo avura nyine agahasha indwara zose mugabe igihe cyose agize umurwayi agacaza akambaza kubera ko data wanje yabonye yuko kumbure ngira ngo noba ngerageza
hanyuma agacaza akambaza umuti uvura iyo ngwara, hanyuma umuti agaca awutwara nimba ari binini agaca bivungura kabisya, agaca afata kagafu akakavanga na ya miti y'ikirundi agaca biheza wa muntu, cyangwa se nimba ashira mu miti yo kunywa y'amazi y'ikirundi agaca biheza wa murwayi wiwe. Hanyuma wa murwayi yabona ngo arakize akibaza ngo avuwe na ya miti y'ikirundi, kumbe harimo imiti yo ngaha nyine y'ikizungu yanyoye umuti w'ikirundi mugabo uvanze n'umuti w'ikizungu. Rero nifuza ko uzabona byiga yereka ni twaba tugiteba ko cyane mugabo bagomba kwerekana yuko ngo umuntu ahekenye icyo bita persile canke umuntu agahekenya cyangwa se agafungura gingembre, komba gingembre ni tangawizi, ngo umuntu akoze ibyo canke ngo akagira novuga ngo kuko umuntu novuga ngo abundikira vinaigre de cidre iridiriwe rimwe amazi. Ibyo bintu rero ngo ubikoze birashobora gufasha cyane mu kugwanya akamoto kabi. Ndafise nizera ko nzokiraba neza ndahigaruke ko ndafise ikiganiro kuri ibi nyene nateguye gifasha kurwanya akanuko n'akamoto kabi mu ntunge mauvaise haleine, binuka biranuka bimota biramota. Hoho mugabo nashimikiye cyane ku byo umuntu yofungura mu kugwanya iyi mauvaise haleine. Nzokiraba aho kiri ibuka yuko nagize bwaho narondeye amanote yacu ndayegeranya ico abanutritioniste bavuga, abanonosoye by'imfungurwa bavuga iki kubijanye n'ingene umuntu yogwanya novuga ngo kano kanuko ko mu kanwa, indwara yo kunuka mu kanwa umuntu akoresheje ibyo afungura. Tuzobirabira hamwe ibyo umuntu yofungura n'ico bifasha n'ico byongereza. Ndabibona amagrande ligne agize nyakiganiro nzokiraba amanote yacu ndakibashikirize, kubera hari ibyo usanga nyine mfise amanote yacu ntarabibashikiriza bivanye n'uburyo nifuza kuzogishikirizamwo bivanye nakando kazi ka misi yose n'imyanya niki usanga nyine bicoroshe. Hanyuma ico cari ikintu ca kane c'ivyo umuntu yofungura, za persile za tangawizi hamwe no kubundikira mu kanwa vinaigre de cidre ivanze irimwo amazi ridiriwe. Hanyuma ikintu ca gatano naco ni c'abafise amaproteze mu kanwa y'amenyo, nabo nyene ngo boyagirira isuku cane kugira ngo ntagire ibindi bintu byinyegezamwo byihomamwo bishobora gutuma umuntu anuka mu kanwa. Igihe cyose rero umuntu yoba yagize isuku yagize ibi byose mugabo ngo ntibihere, yocagirana bicagenda ku muganga w'amenyo yanonose ingora z'amenyo, hanyuma akamuganirira akamukurikirana akamufasha. Bakunze b'ikiganiro Yaga Muganga ndabikebanuye, ikiganiro cyacu nakigarukiye naho utaha.